Please follow me, twirinda abafise ya mitima mibi bifuza kubona tugizi habi. Yitwa bazokumpora nibaje kuri YouTube. Bazokumpora ni je sico twaricaranye twaravuganye ariko kera kuko tuva hamwe ntubaranzi ndubunda muzi safi uretse kubu tutavugana gusa. Biramaze gushika umuntu akavuga agakoresha igiterama akakwikoza agahenda abafana ngo uri double J. Navyo no kwemera ko je diving navyo. Yes, bakunzi bacubero TV baramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Alex n'abandaranya baha amasanamu ameze neza. Uno musi ndabazaniye umwe mu baririmbyi bafise ijwi rikomeye cyane kandi rikaze, ndababwiye yuko rikaze reka manza mu ndindire gatonya hanyuma ndazi ko mubiza kuvyumvira muri kapera. Mbika no mugereranya nande numwe mu baririmbyi twamumenye ku ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye ariko zigyoshe cyane. Reka maze namakaze kuri Cubero TV abanzi abaramutse hanidondore kuko n'umuntu w'umugabo n'umushinga ntaye kumbe turaza mubaza vyishi management yahoramwo kera byagenze gute ugwego ageze ko muri kino gihe nigo yarashaka bimeze gute mbona nyimudukurikirana mukanda subscribe na comment. Ndabaramukije cyane umeze neza komeye sinzi namwe afana beza biwacu ibandanye ubwira numve ko uri umufana none warakoze kudukurikirana okay iki cyaje kimeze ukuntu nende nawe nanje kimeze ukuntu kubera ko ngwaye grippe no musi si tugende niyo ushaka none ko mfise n'izindi zishasha uburyohe nyene buri hajya nyene iya ubugumwe bwari kindi Imana itanga iteka wanyishimikije ku nkingi unkoresha nk'umurya kuri stage ukantuka witwaje ngo nukuri umutware ndirimbo zanje urafata kugira ngo uzoziririmbire washaka kwigira ndabuja tutari kumwe ngo naho tuzoja ndamaze kuri Cubero TV mugabo barindi cyane kenshi usanga bafise utu AKA twishi ubanze babyatinyuka kanaka kumbura abantu nganya bataramenya mugabo je namaze kukumenya ibintu ubundi je izina ryanje ntigahindutse cyane je nitwa Divin bon AKA novuga ni Divin nyene nta bintu vy'ama AKA menshi cyane mfisi yago Divin kwa kumenye ku ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye ariko muri kino gihe uri mu baririmbyi tubona umenga hari akantu kakwami byagenze gute kwanza imbere yo kuvana na management ubuzima bwawe ubunya bumeze gute? Bumeze neza nkuko ububona sikuvuga ngo ni bubi gusumba kijya gihe oya bumeze neza ndashima nibikorwa ndiko ndakora nubwo bitarasohoka kandi sinakwamye hakwamye ukuntu abantu bariko barabona ibikorwa ariko ivyo nakoze nivyo vyari vyiza no gusumba vya bindi vy'ubwa mbere David ukagusura karirimbo kawe kandi kameze neza cyane tugende kwanza kuri kapera. Please follow me, twirinda abafise ya mitima mibi bifuza kubona tugizi habi. Yitwa bazokumpora nibaje kuri YouTube. Bazokumpora nimwe mu ndirimbo nabo yamenyesha makuru besho giye batandukanye ba posting ati akaririmbo kameze neza. Inyuma yo kuva muri WAKA TV inyuma yo gusubira ruguru muri kino gihe usanzwe waragarutse mu gisagara cya Bujumbura ariho waje kuvuga ati reka nkorera umuziki wanje ndetse pambane n'abandi ubona gute? Ni sawa ni neza ndawurimwo kandi vyisi vuba muzobibona muzovyumva ni ibintu bikomeye sana. Inyuma y'urukurukuru ubuye muri WAKA TV haravuzwe amajambo menshi yuko chano yawe bayifashe kweri nukuri ubonye ufise itimbe shasha nibyo cyangwa se sikuyifata gusa ahubwo baranayigurishije man Chano barayigurisha nanjye ndavuga ati ko bayigurishije ntibagurishe tarayi wanje nibisanzwe mitapambana tu ariko byanyigishije vyinshi ntipfuriza n'abandi bari nyuma y'wanje YouTube yawe barayigurishije muri kino gihe ufise YouTube yawe cyasha namba barayigurishije hari amasezerano muba mwaravuganye na Akes hanyuma ntiwayahurizako
iyo tuba twarayavuganye ahubwo ntaho yari kugurisha. Iyo twari twarayavuganye byari kuja mu mwumvikano tugakorera ku canditse akayisubiza akansubiza ivyanje vyose yapama ibintu bikabandanya bikagenda neza. Ni kuvuga rero gukorana Akes nta cyanditse mwari mwavuganye namba atari banga mwari mwavuganye gute gukorana kwiwe inyuma hari nafata channel yiwe akayigumya akavuga ati gereka ndayigere rumwe ya posting mwake muvugana amasezerano yiwanyu yarameze gute? Nta muntu avuga amasezerano ariko icyo wamenya coco nuko kontra ya mbere ni mu mutima uko namana bivuze hama mukaba muri ko mupanga mugabo iyindi minsi yo guca mu bishira ku rupapuro rero je rero iyo minsi yarageze ndamubwira dusinye bo nta kingo yari yambwiye ngo uzoca usinya heze ikintu je nabonye ko hageze ndamubwira aravyanka ariko je ntaco bintwara man je utatwaye tarayi wanje naco bugize. Yes bakunzi ba Cyubahiro TV kumbure uno muririmbyi murashaka kwibaza ati uyu muririmbyi ngo ajejo ni babandi babandground ndashaka nkubitire kapera ko okay nanje niyo mpamvu ni okay none urazi ico bisobanura underground na upcoming nibisa umu underground nugi atanu umuntu umwe munsi je nanje ndumu upcoming bisigura ko hageze igihe mba ndiko ndaza donc ndumu upcoming. Okay jewe rero nico gituma navuze ati uyu unya numuririmbyi akomeye cyane kandi azi kuririmba neza cyane muzi ukomeye cyane nuko mba manza kumviriza uko aririmba hanyuma nkavuga ati ya muririmbyi arashoboye. Hari ndimo waririmbanye n'umusani umwe ari muri overdose musinzi ko kiyibuka tugende kwanza kandi abibutse yuko wa muririmbyi kwera ari umuririmbyi ameze neza ngo nisubije umutama namvuye mu gacerere abita vampiri munsi twakserere nje nk'inkuba sukubesha nkitarumuri nije mbonesha Ujya mu jama y'ibyo nagesha rijana gute Ehega no murapere rumva iby'abarapere sino bimenya cyane kubera ko ariko cyo nzi cyoco numwe mu barapere bakomeye cyane. Indirimbo yitwa kino gihe yitwa mu karere ka twatanguye kumumenya nka Divin. Muri kino gihe hari abaririmbyi benshi bariko baraza kandi musangiye ijwi kwanza banakora neza musangiye ijwi biramaze gushika double J murabonana kuko ndana muvuze habe bati kube gutamuvuze we wamutinye bimeze gute? Je turamaze kubonana tworeka kubonana gute kandi tuva hamwe gamana. Hariho nabandi bantu bashobora kuvuga ati ukutamenyekana kwawe cyane uje kuvuga abandi baririmbyi tubona ni kuko ukora ijwi ya double J kutamenyekana nukudashigikirwa mugabo je baranshigikira ahubwo no kubera ko nigihe cy'umuntu harageze igihe izina ryanje risirikira ndabeshe none nico ari navyo bigira bibe vuba nkuko ndavyizera bisigura yuko je sico twaricaranye twaravuganye ariko kera kuko tuva hamwe ntubaranzi ndamuzi safi uretse ko ubu tutavugana gusa. Biramaze gushika umuntu akavuga agakoresha igiterama akakwikoza agahenda abafana ngo uri double J navyo no kwemera ko je Divin navyo no kwemera kabisa. Umuziki w'u Burundi ubona gute Divin? Umuziki w'u Burundi ndawubona neza cyane Nikiye kintu ubona cyane muri ba bantu novuga ngo sinovuga ko ari wa superstar nabo nyene ni nk'aba upcoming urabibona ba dramati bande ko n'umuziki w'iwacu nibo bariko barawushikana mu mahanga ugasanga mbere naziga zaba legend bacu uko badakora bakorana neza ariko new generation niyo ndiko ndavuga cyane niri kirakora cyane kandi nitwashiramo ingufu tuzogera kure. Ntabuziki kugira nawe upambane ungane nabajyanya nivyo ndimwo ntibisigura ko atabikorwa nshoboye gukora ndashoboye kubikora ariko umuntu wese ni ingene yapanze ibintu no buryo kubera ko muri kanukanya na management fise ndikorana abagenzi ki ni kuvuga management ndayikenera cyane support yari yose ndayikenera. Musi nibyashika ukaronka management nike kintu uzokora muri iyo management ukayibwira kumvuye kugira ntibagusubize ngo nizangorane urazi yagutwaye cyano ni kintu kiba gikomeye cyane abagusubije ahantu habi gose uzobigenza gute? Mboni baza yuko kontrambere n'umutima ko nama nabivuze gisigaye naco nibaza yuko urya ntacaba nkabaye bashobora kuza banankorera n'ivyo je ntari niteze bakankorera vyiza ariko byose bizoja mu mwumvikano dukorane neza nubwo bitoba mu masezerano ku rupapuro ariko umuntu urabona ko muri ko mukorana fresh nanje nico kintu mba nkene nico kintu nsaba abantu kandi je kweri
ndafise ama projet ari ngaha man ndafise ama projet ari ngaha ndiko mbura support tu wavuze yuko Akes yagurishije channel yiwawe hari abantu bamfashije je nazo kwibagira ba over ndaho bari hose maze nanjye ndabemera abarimvye benshi barabakurikira respect no producer yitwa BBM n'umuryango nyene ubona usanze ndi ngaha focus bose bahora bamfata ukuboko ariko sinovuga ngo ndafise management muri rusange yabo. Inyuma yo guhura na Akes hanyuma akemera kugufasha ndetse akanagumya na channel yawe mu nyuma akavuga akayigurisha nkuko uhejeje kwitubwira namba atari banga uduha umucyo yatanguye akubwira gute nyuma yo kuvuga ati jewe ndashaka ngumye channel yiwawe kugira nzoze ndakora ibintu nibi hama ushumwemera gute uvuga ati yikuburiye ntibigize iki ngo nibikuriye okay yabimbwira rero ko agira yifate kumbure yari kwitwara mugabo twabanje guharira ariko yarayifashe aranayigurisha ni kuvuga ubu indirimbo zanje zariko ego ndazifise kuri account shasha mugabo zige ndirimbo zariko ziri kwindi channel YTV online ntazi nyimba yitwa ngo Swahili nimba yitwa nde ni kuvuga ibaza ivyo bintu basi nawe ari nka wewe ni kuvuga bace bazikora kuri iyo channel yiwawe bashabazishira ku yindi TV utazi kandi niyo YouTube nyene bagurishije menshi hindura izina none ntako we Akes byarashyizura na muronde bakamubwira ati reko kwagurishije channel yanje wewe ntiyakubwiye ati basi tumuma amafaranga angana ukuntu kubivanye n'ivyo nakosomye yasavye 3 millions uriyumvira gusaba 3 millions umuntu ariho mu gitangura gukora ari hakiza wewe yamusaba man bro ni birebire man ni birebire ni kuvuga wowe ufise akababaro ka cyane yuko yoba yakugurishije channel akanagusaba n'amafaranga ubone namwebwe ubwanye ntimwari bwayinzize cyangwa YouTube yari maze guhembwa yarabona kanoti yuko kazovaye mbo nibaza yuko man ikintu nubwo kibari gitoyi waragikoreye utegerezwa gushavura mugabo jewe ivyo wonye vyarabaye kuko sijeje nyene yagiriye nabi ariko tu jewe ivyo wonye nivyo ncintege kuko jewe yatwara ingabirano yiwanje niho ari kuba ntwaye ikintu gikomeye mu gihe hari umuntu nka jewe nta muntu ashobora kuzibira imigisha y'umuntu man nibibaho mu buzima warubaye muri WAKA TV umugabo warabwishimira paraporo y'ibindi bintu vyabaye mu nyuma bona naco vyari bibaye ari ibintu nashobora kuvugira ku TV online ariko naco vyari bibaye man mbona unaogopa nini kuongea sinisha kuambia muri kino gihe Akes yari yahevye muziki yarasubiye mu muziki uramusupportinga nubwo byabaye ivyo bintu kubera no muri rimvye mugenzawo ndamusupportinga gute sino supporting umuntu atansupportings fuma ndamubwira ko igikorwa ciwe ari ciza ariko atansupportinze ndi sino musupportinga bavyita kwisemba man muri kino gihe ndazi yuko hari haba boss bo hanze ariko basanzwe bafasha impano ziri ngaha mu Burundi kumvuye kugira barabe yuko igihugu cy'u Burundi gitera imbere hari umuntu haza ko kuraba kuri kino kiganiro kumbure twashaho kabusheni yo kugusabira uronke management namushire ko na link musi man mushire ko ibyo bitegerezwa ko turabona yuko uri mu barindi bafise talent ari kubura nyene manager ikintu wotangwa kumusaba cyambere na mbere n'igiki ikintu musaba cyambere shira kundira studio ifise quality urumva studio ifise quality mundihe na video na promotion ko niko ko managing umuririmbyi man ibindi biza mu nyuma warafatanije indirimbo ya Sat B ni ya Double J zose udishira kuri beat imwe urakibuka waziteranije bo yari mashup ajyanye twari tukiza turavuga tuti kwereke tutokora ibi kandi sinari nyobeye gusubiramo indirimbo z'abanyamahanga ushaka ndirimbo niyo ushaka kubera ko zitarezi wanje nibaza yuko nari muzati nike kintu wobwira abarundi nibikorwa wimirije kuzobaha nibazi yuko unisabira na promotion ku muntu wose ubona ushaka ubone ko yoyiguha hari ikintu ngomba mvuge ubundi hari aba promoter batubona bakatwirengagiza canke bagafasha impano kubera yuko tufate bazinanye canke iki urumva ariko jewe mpora niha icyizere hari aba promoter bakomeye je mba nkeneye ba Amipro mba nkeneye ba Israel mba nkeneye y'amaradi akomeye kandi ntibaze ngo ntibabanzi man kandi ntibaze yuko bataba bumva ibikorwa kuko ndazi baranzi kandi bakavuga dusohora indirimbo imeze neza ifise qualité ifise iki ni level baronderwa na benshi
iyo chance nama ndayibura urumva kandi atari kuvuga ngo ndashoboye kuko abantu benshi barabimbwira none we ntunyemera none man sawa unasikiye sasa rero ni kuvuga bo bashobora kuba barondegwa na benshi ariko aho bari hose babone jewe nanje ndashaka iganiro urumva aho bari hose bavyumve ko nshaka ibiganiro abantu bose uziko basupporting umuziki w'u Burundi bagenge nyene bakomeye uko je singomba bo nabandi barakomeye me gusa je nshaka bagenge nyene kujya bakoresha uge muri imvya akomeye bariko naje bankoresha kare gushimire cyane nanje ndabashimiye yes bakunzi ba Cyubahiro TV kuri mikoro mwe kumwe na Jasmine Masamba mu ya kamera na Alex na comment tubakora cyane twari kumwe n'umuririmbyi abizi neza sana ndibazi ko kumatera ngaba bamwe